ndagomba kubwira no munsi l'encouragement gutegwa intege birafise ico bikora kuri performance. Umuntu yari karategwa intege ico asanzwe ari karakora ararushiriza kugikora neza kuko yatewe intege. Rero ntidukwiye kuba turi abantu babagumu kuri encouragement kuko ico kintu kirakenewe kugira ngo ujya muntu ashishikare. Hariho abantu mu buzima utazopfa wumvise bavuze mu buzima bwawe kiretse gusa bagira gukosora. Anagutelefona avuga ngo ndagukeneye, tutakweza mbega nakoze iki? Habaye iki? Why? Kuko mu kanwa kabo nta encouragement ivamo. Misi yose aza kuronka ico afise avuga ku vyawe igihe ufise icakunaniye kugira ngo agukritike akubwire ko ubikora nabi. Rimwe agaherekeza n'amajambo ngo sinzi yuko hari kizoshoboka. Ngo je mbona ngo nivyo bintu vy'ukuririmba wowe bivamwo ukavyihebera kuko vraiment niyo uririmbye abantu baca basinzira. Ati nibaza ko wihenze umuhamagaro. Uravyumva kuko we aronka occasion yo kuvuga quand il faut détruire et jamais parler quand il faut encourager. Ibi kenshi biva n'ukuntu bamwe muri mwebwe mwakuze muvyeyi yabonye washashe gitanda uko yabikubariye akikawusha kukubwira ko washashe neza, ariko umunsi uzokoza igikombe nabwo ashaka kwitashe ngo ngene goza gwe. Uravyumva? Kandi usanga rimwe na rimwe n'abana bacu bataronka encouragement ziva mu kanwa kacu kuko igihe cose biratwohera kubatombokera igihe bafise ibintu bakoze nabi. Bigaca bituma abana bakurira mu mazu yanyu canke bakurira muri aya mazu y'ikinyafrika ata confiance bifitiye kuko igihe cose bumva ijwi rya papa canke rya mama c'est pour déclarer échec bagize. Ariko Paulo aravuze ngo nuko mwibuke yuko hariho igifungu kinini c'abatemoin bari mu ruhande rwanyu bashigikiye urwo rugendo rwanyu. Reka ndakubwire uri kuriruka nka muri marathon nahugwa ntaco upfa kutagwa muri kolone y'uwundi, ariko niwagwa hariho abakubwira ngo subira uvyuke ukiruka. Hariho n'abantu bashika ubwanyuma abandi bose bahejeje course, ariko akavuga ngo l'essentiel pour moi nuko mpeza course naho abandi bansize naguye imbere y'uhoraho kandi imbere y'uhoraho niho navyukiye. Nivyananiye ndi mu maboko yiwe, nibizoshoboka bizoshoboka ndi mu maboko yiwe. Ndahaguruka kandi mbandanye. Mbega aho bari umuntu yombwira ngo bandanya shishikara naho waguye sikazi mutavunise, ariko shishikara. Kubera iki? Ugomba kuba mu ruhande babashigikira icimana kirakoresha mugenzi wawe nafise aho yeshuwe nafise atakoze neza. Chizole ukiminimize ariko valorize ico yashoboye, ariko ube ijwi rimubwira ngo haguruka ushishikare. Haleluya. Satani niwe yica ingabire, Satani niwe ademobiliza abakozi, Satani niwe asambura abantu, Satani niwe yonona. Ugomba kuvuga ngo ndanse kubijwi rya Satani rituma abantu basubira inyuma, rituma abantu badategwa intege, rituma abantu badendebukirwa. Ugomba kubijwi ry'Imana rivuga ngo shishikara mwana wanje. Nkuko umuvyeyi atareka kubwira umwana areka ariga gutambuka de akagwa agasura akavyuka de akagwa agasura akavyuka. Tugomba kubijwi ritera intege tukifatikana n'abagororotsi bapfuye bapfiriye mu mwami, tukabwira abantu b'Imana ngo go ahead.